Ibihe vyiza nivyo ndabipfurije mwese banywanyi bacu mukunda kandi mugakurikira amakuru n'ibiganiro vyacu. Ari amakuru ashushe cane adushikiye kano kanya tugire tubashitseko muri kano kanya. Abahatswe gutembagaza ubutegetsi mu mwaka w'ibihumbi 2015 boba bagiye kurungikwa mu gihugu c'u Burundi. Ndayishimiye Varisito hari ivyo avuze ndetse hari ivyo ashikirije kubahatswe gutembagaza ubutegetsi. Amakuru dufise adusumira nuko Godefroid Niyombare kumwe n'abandi bajenerali bari mu rugamba ndetse bagize uruhara rukomeye cane mu bwako gutembagaza ubutegetsi bw'umuhisi Petero Nkurunziza mu mwaka w'ibihumbi 2015 boba bagiye gushikirizwa ubutungane bw'u Burundi maze bagakubitwa intaye mu gahanga. Ivyo biri mu vyo Ndayishimiye yavuze ndetse no mu makuru adushikiye kano kanya yerekana ko u Rwanda icoba ari kimwe mu bihugu vyoba bigiye kurungika bamwe muri abo bahatswe gutembagaza ubutegetsi. Bizogenda gute? Niyombare kumwe n'abandi bagirizwa kwako gutembagaza ubutegetsi barungitswe mu Burundi. Ayo n'amakuru yose twatohoje tugiye kurabira hamwe muri kano kanya. N'amakuru dufitiye cemeza ndetse amakuru ava mu masoko yizewe. Imbere yuko tuyatangura mw'idonido, reka mbanze ndaguhe kaze wewe munywanyi wacu utwumviriza. Ushobora kuba utwumviriza ariko utarafyonda kuri subscribe. Niba utarayifyondako uraba munsi y'ino video handitse ijambo sabone. Kuri wowe ukoresha igifaransa ugafyondako, nayo wewe ukoresha icongereza uraraba handitse subscribe nyene ufyondeko. Igihe cose turonse amakuru n'ibiganiro mwene nk'ibi bitojwe neza ube mu bambere babironka. N'amakuru tuba twatohoje twifashishije urya mugwi w'abamenyesha amakuru bakorera irya nino ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi. Amakuru barayatohoza bakayaturungikira najewe nkayatunganya maze nkayagushitsako idonido. Vyaragiye bikunda kuvugwa cane yuko hoba hari bimwe mu bihugu vy'ibibanye n'u Burundi vyoba bifise bamwe mu bahatswe gutembagaza ubutegetsi, bikaba vyaranatumye imigenderanire ndetse n'umubano w'ibihugu vyompi utifata neza. Kumva z'uko Burundi bwagiye busaba kenshi yuko abo bahatswe gutembagaza ubutegetsi batararungikwa mu gihugu, umubano udashobora kunagurwa, gutyo rero bikaba bituma imigenderanire n'ibihugu ibandanya kumera nabi. Mu makuru twabashikirije twababwiye inkuru irabana nuko igihugu cibanye c'u Rwanda kimwe mu bihugu kigaruka ko cane n'igihugu c'u Burundi yuko coba ari kimwe mu bihugu gifise bamwe mu bahatswe gutembagaza ubutegetsi barimwo n'abajenerali batandukanye. Ariko amakuru yagiye akunda kuvugwa cane, bivugwa yuko ngo hoba hari abajenerali bari muri ico gihugu ndetse bikavugwa yuko u Rwanda nyuma yuko mu misi heze twabashikirije amakuru rwatangaje yuko u Rwanda rudashobora kurungika abo bahunze, bivugwa yuko ngo bakingirwa n'amategeko agenga impunzi. Gutyo rero ngo HCR akaba ariyo ifise mu minwe yabo abo bantu bagirizwa gutembagaza ubutegetsi. Nk'uko mu makuru aheruka twari twabashikirije, umushikiranganji w'imigenderanire n'ibindi bihugu yari yamenyesheje yuko abo bantu badategerezwa kurungika mu Burundi. Mu makuru yo kwizera kandi twari twababwiye neza yuko ico gihugu cibanye c'u Rwanda ndetse n'u Burundi, u Burundi bwari bwavuze neza yuko vyogorana cane kugira imigenderanire inaguke mu gihe vyoba biboneka yuko hari abahatswe gutembagaza ubutegetsi bakiri muri ico gihugu. Kumwe n'ibindi bihugu vyose bivugwa muri ano makuru turaza kubigaruka ko turabe aho abo bajenerali boba bari ndetse tuze no kuraba icoba kigiye gukurikira mu makuru mashasha dushikiye yuko boba bagiye kurungikwa mu Burundi. Vyose uraza kuvyumva idonido muri ano makuru. Ndahaye kaze abanywanyi bacu muri ngaha mu Burundi, ndazi ko mukurikira amakuru n'ibiganiro vyacu, ndazi kandi ko mwafyonze kuri subscribe. Ndahaye kaze abanywanyi bacu muri bihugu vy'abanyi, abari mu bihugu bibanye vya Congo, Tanzania, Uganda, u Rwanda ndetse n'ijya nino ku mugabane wa Afrika. Mwese ndabakengurukiye cane. Ndakengurutse ku banywanyi bacu muri mu bihugu vy'amakungu ya kure, imigabane ya Aziya, Amerika, Buraya ndetse n'ahandi hose wowe utwumviriza uherereye. Ndakengurutse cane, ndaziko namwe mudahengeshanya kutwereka urukundo mu makuru n'ibiganiro vyacu vya misi yose.
abahatswe gutembagaza ubutegetsi mu Burundi mu mwaka w'ibihumbi 2015 baba bagiye kurungikwa. Ese Ndayishimiye we avuga iki canke avuze iki ku birabana n'imigenderanire ndetse no kunagura imigenderanire hagati y'igihugu cibanyi c'u Rwanda? Amakuru yose yo kwizera aravyerekana, ariko imbere y'uko turabira hamwe ukungene abo bahatswe gutembagaza ubutegetsi baba bagiye kurungikwa mu gihugu c'u Burundi bakubitwe intahe mu gahanga, reka tumanze dutangurire kuri no nkuru ivuga ivyo Ndayishimiye yahejeje gutangaza, inyuma turagaruka turabira hamwe icoba kigiye gukurikira, nimba koko abo bahatswe gutembagaza ubutegetsi bagiye kurungikwa ndetse n'igihe bazorungikirwa. Amakuru dufise nuko nkuko mwagiye munabikurikira inyuma y'igikorane cyo gutora umunyamabanga mukuru mushasha w'umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD, Perezida Evariste Ndayishimiye akaba yavuze yuko hari icyizere yuko mu gihe ca vuba u Rwanda n'u Burundi bizosubira kubana neza. Ibihugu bitarabana byiza kuva mu mwaka w'ibihumbi 2015 ubuhahirane busa n'ubwahagaze, ibi bikaba vyaragize ingaruka itari nziza ku buzima bw'abanyagihugu b'ibihugu vyombi. Perezida Evariste Ndayishimiye batazira neva akaba yavuze ko afise icyizere yuko ubushake bw'abategetsi b'ibihugu vyombi buboneka, kandi ngo impamvu ndetse n'imvo zatumye iyo migenderanire itamera neza zirazwi. Ndayishimiye Evariste yavuze ko ico ibihugu vyombi bipfa kizwi, kandi ngo muri rusangi baramutse bakivanye mu nzira ngo imigenderanire yosubira kumera neza ndetse ibihugu bigasubira kubana nk'uko amakuru ava mu masoko yacu avyerekana. None ino mvugo ya Ndayishimiye yoba yerekana ko ico ivyo bihugu bipfa coba kigiye kuvanwa mu nzira. Murazi neza yuko Uburundi butagiye busiba kwerekana ko imvo nyamukuru ituma imigenderanire itamera neza ari uko igihugu cibanyi c'u Rwanda coba gifise bamwe mu bahatswe gutembagaza ubutegetsi mu mwaka w'ibihumbi 2015 rwose. Ndayishimiye mu majambo yiwe akaba yongereyeho ati, ngewe ndafise icyizere gikomeye ko ejo tuzoba dukundana nk'uko ubu twamaze kubona yuko ico dupfa turakizi. Abategetsi mu Burundi bagiriza u Rwanda gufasha ndetse no gushira bamwe mu bagize uruhara mu guhakwa gutembagaza ubutegetsi mu mwaka w'ibihumbi 2015, ariko ivyo u Rwanda rukaba ruvyamirira kure. Abategetsi b'u Burundi kandi bagiriza abategetsi b'u Rwanda kandi bagiriza abo Burundi gufasha imwe mu mihari igwanya ubutegetsi bw'u Rwanda ikorera mu burasirazuba bwa Repubulika iharanira intwaro rusange ya Kongo. Ivyo vyagirije rero abo ku ruhande bw'u Burundi nabo bamirira kure cane bavuga yuko atari vyo. Tubibutse ko mu makuru twagiye turabashikiriza ndetse no mu vyo Ndayishimiye yagiye ashikiriza, Abarundi n'Abanyarwanda isinzi bipfuza ko umubano w'ibihugu wasubira kumera neza mu nyungu z'abanyagihugu. Avuga ku birabana n'icyizere afise ko bagiye kubona inyishu ku bibazo vy'amakimbirane bafitaniye, Perezida Ndayishimiye yagize ati, bahora bavuga bati ubonye abavukana bashwanye ntujemwo hagati, ngo kuko bo baba bazi ako bapfa kandi bahita bakumvikanako. Ndayishimiye yongereyeho ati, bavuga bati mwene wanyu nubwo yabaje kugukubita agapfuni arahindukira akagukubita umuhini. Ijambo rya Ndayishimiye ryagaruye icyizere ko umubano w'ibihugu vyompi ushoboka,
bitandukanye cane n'amajambo yari yavuze mu kwezi k'umunani mu mwaka w'ibihumbi 2020. Benshi bumvisemwo ikibazo ndetse bakavuga yuko vyoba biri kure cane yuko imigenderanire n'ibihugu vyombi ishobora kunyuka. Ubwo yari mu Kirundo, intara ihana urubibe n'igihugu kibanyi c'u Rwanda, Evariste Ndayishimiye atavuze u Rwanda mu mazina, yavuze ko ngo batazigera canke se ngo batazokwigera bagirana imigenderanire n'igihugu gikoresha uburyarya, n'igihugu c'iciyorobetsi. Mu majambo ya Ndayishimiye nk'uko mwabikurikiye, yamenyesheje ati turabona ko zijya mpunzi bazifashe nk'ingwate kugira ngo zikingire abakoze amarorerwa mu gihugu cyacu, ivyo turabizi ko rero ngo bashaka ubucuti ku Burundi, nibabanze baduhe abo bakoze amarorerwa tubacira urubanza. Ayo ni amajambo ya Ndayishimiye Evariste yavuze. Ku vyavuzwe n'umukuru w'igihugu Ndayishimiye Evariste, umushikiranganji w'umugenderanire n'andi makungu w'u Rwanda akaba yarabwiye abamenyesha amakuru ko ngo babonye ko ku ruhande rw'u Burundi ubushake bwo kubana neza n'u Rwanda ngo bushobora kuba ngo budahari nk'uko amakuru adushikira vyerekana. Inyuma gato kandi abategetsi b'ibihugu mu vya gisirikare ndetse na politike bakaba bateye intambwe bahurira mu biganiro nk'uko twabibashikirije mu makuru yacu. Ndakwibutsa ko kandi mu kwezi kw'icumi umwaka w'ibihumbi 2020 abashikiranganji b'ububanyi ndetse n'imigenderanire n'ayandi makungu bahuriye ku mupaka w'ibihugu vyompi, no kuvuga uyo mupaka wa Nemba Gasenyi. Nibo bategetsi kandi bo ku rwego rwo hejuru mu butegetsi bwa gisivili bari bahuye ku mugaragaro kuva ayo makimbirane yatangura mu mwaka w'ibihumbi 2015. Nyuma y'iyo nama bavuze ko uruhande rw'u Burundi nago ngo rutazotumira u Rwanda mu gihe ca vuba mu yindi nama nk'iyo. Ico gihe kandi Marie Claire Niyubahwe wize ivy'ububanyi n'amahanga utuye mu Rwanda yabwiye abamenyesha amakuru ko guhura kw'abo bategetsi ari intambwe ikomeye mu gukemura ibibazo biri hagati y'ivyo bihugu. Gusa akaba yavuze ko ngabona ko ari ibintu bidashoboka ejo canke ejo bundi ngo kuko ngo kugarura icyizere hagati y'ubutegetsi n'ubundi bifata igihe kitari gito. None ko Ndayishimiye yoba akomoje kubirabana no gusubira kugirana imigenderanire y'igihugu cibanyi c'u Rwanda, kandi twese canke se abatari baki barazi neza yuko imvo nyamukuru zituma u Burundi butifuza yuko imigenderanire n'u Rwanda yonaguka ari uko u Burundi bwagiriza u Rwanda yuko abahatswe gutembagazwa ubutegetsi bari muri ico gihugu, kandi imigenderanire idashobora kunaguka igihe cose batoba barungitswe mu Burundi. Mu makuru dufise ariko aravugwa nuko iryo jambo Ndayishimiye Evariste yavuze ku birabana nuko iyo migenderanire yoba isubiye kugenda neza kunaguka, vyoba hari amakuru ashobora kuba hari yuko u Rwanda rwaba rugiye gusubira kugirana ibiganiro n'u Burundi kugira rurungike abo igihugu c'u Burundi cagiriza kuba barahatswe gutembagaza ubutegetsi mu mwaka w'ibihumbi 2015 mu njyane zadutse inyuma yaho mu bariko bariyamiriza ikiringo ca gatatu c'umuhisi Petero Nkurunziza. N'amakuru tukiriko turakora ko amatohoza gusa biweza ibintu n'ibindi babona ko Ndayishimiye atovuga iryo jambo igihe u Rwanda rwoba rutaremera yuko ruzorungika abo bahatswe gutembagaza ubutegetsi. Mu makuru dufise nuko ivi vyose vyoba biriko birakogwa mu biganiro ndetse bikaba hariko haratunganywa ukungene iyo migenderanire yosubira kunaguka, ndetse ku mpande zompi bakumvikana nk'uko Ndayishimiye avuga yuko ikintu nyamukuru
ari nayo mvo ituma imigenderanire itamera neza, kizwi kandi ko ibihugu vyompi bifise gutorera inyishu ico kibazo, ngo kuko ni ibihugu vy'ibibanyi, ni ibihugu biziranye. Ivyo vyose rero ngo birashoboka mu gihe igihugu kimwe coba cumvise ikindi maze kigakora ico gitegerezwa gukora kugira imigenderanire isubire kunyuka. N'amakuru tubandanye kubatohoreza mu kanya n'andi makuru agezweko ariko aravuga ijyanye no ngaha mu gihugu cacu c'Uburundi.